rero kubera ko mfise uburyo bwinshi cyane ngomba kubukoresha, ariko narabaye mu buzima bugoye muri kino gihugu, narabaye mu buzima babaje mu buto bwanje. Je nakuze mu ntambara, muvyeyi wanje arapfa mu ntambara, nisanga ntagira homba, inzu yabomotse ntagira hondara, iminsi mine nkara mwibarabara, mba mu buzima bugoye ngaha mu gisagara, ariko ndagumana ivyizigiro yuko umunsi umwe ubuzima bwanje buzosubira kumera neza. Abandi rwaruka rwinshi muri ico gihe ruja mu vyo kwicana, ruhitamo kuja mu migwi yo gukora ibintu bitameze neza. Je ndigumya ndirinda kuja mu bintu vy'ubukozi bw'ikibi, vy'intambara, vyo kwicana, vyo kugiranira nabi. Imana irashoboza buhoro buhoro, na mutima wari wabaye cane yaciye mu ngorane nyinshi. Barundi haguruka. Okay, tubigire bimwe vyose rero. Tuvuge ngo ndavuze ngo abigenga muriho, guca mvuga ngo muriho, haguruka dukayangana, sivyo? Abigenga muriho, abigenga muriho, haguruka. Nikomera amashyi mu abantu b'igitangaza. Ndashaka kubashimira, ndazi ko muri mu kazi, kandi kuri mwebwe umunota ku munota mama ufite ibintu byinshi mukora, ifaranga ntirigucike, uri umudandaji mu isoko n'ahandi, ariko waduhaye uyu mwanya wawe, turagushimiye cyane. Bababwiye nitwa Nahimana Dieudonné, nkaba muri kino gihe ndiko nditoza n'umushinga amateka yigenga mu ntara yagutse ya Bujumbura. Rero igituma nagiye kwitoza si ukubera ko ndi mu gihe cy'agashomeri ndiko ndarondera akazi, oyaye sanze ndi umwungere, ndarongoye ishengero, mfise ibintu byo kwigisha ibijyanye n'ivy'uburongozi mu bihugu bitandukanye ku isi. Nta buryo bwo kubaho novuga ngo mbuze, ariko nahisemo kuza kwitoza kugira ngo userukire wewe wese uri muri kino kibanza, kumure wumva umengo ntuzi neza uriko araguserukira, ko atahura ibibazo vyawe uriko uracamo. Rero jewe nje nk'umuntu atigeze aja mu vya politike, nta mugambwe n'umwe nigeze njamwo, sivuze ngo imigambwe ni mibi, turakunda bagenzi bacu turi kumwe bari mu migambwe, ni vyiza, kandi naho notsinda muri aya matora sinzoba ndi jenyine muri amashinga amateka, zatukumwe n'abandi bavuye mu yindi migambwe, ariko nagomba yuko ubwa mbere abantu batari mu migambwe nabo bitorera ubaserukira, uwigenga agashobora kuza kuvuga ku bibazo bijyanye n'iby'ubuzima bwabo. Je rero kubera ko mfise uburyo bwinshi cyane ngomba kubukoresha, ariko narabaye mu buzima bugoye muri kino gihugu, narabaye mu buzima babaje mu buto bwanje. Je nakuze mu ntambara, muvyeyi wanje arapfa mu ntambara, nisanga ntagira homba, inzu yabomotse ntagira hondara, iminsi mine nkara mwibarabara, mba mu buzima bugoye ngaha mu gisagara, ariko ndagumana ivyizigiro yuko umunsi umwe ubuzima bwanje buzosubira kumera neza. Abandi rwaruka rwinshi muri ico gihe ruja mu vyo kwicana, ruhitamo kuja mu migwi yo gukora ibintu bitameze neza. Je ndigumya ndirinda kuja mu bintu vy'ubukozi bw'ikibi, vy'intambara, vyo kwicana, vyo kugiranira nabi. Imana irashoboza buhoro buhoro, na mutima wari wabaye cane yaciye mu ngorane nyinshi, narashobora kumara iminsi ine ntagira ico mfungura, ntagira aho ndyama. Umugenzi umwe yari yarambonye kera mu ishure, arantora arampa indaro muri Université y'Uburundi, ndagenda kubaho atariho niga kubera ko sinafise ingene mbaho. Rero nabaye mu gihe ngera ahantu nicuza nk'abantu, kubera iki navutse, kubera iki navukiye mu Burundi, kubera iki navukiye mu muryango watumye nca mu ngorane nk'izo ndiko ndacamo, kubera iki navukiye mu gihugu kiro kiri mu bihe bigoye, ariko sinatakaje ivyizigiro. Naragumanye ivyizigiro yuko umunsi umwe bizoshobora guhinduka. Hanyuma rero kubwo kwitonda no kumviriza, umugenzi wanje yari yamaye ndaro muri universite, aratangura kunganiriza ijambo ry'Imana, arambwira ati nawe uyu munsi atavyizigiro, Imana ntiyaguhevye, Imana igufitiye umugambi mwiza, urashobora gushika kure mu buzima bwawe. Hanyuma ndamubwira nti vy'Imana nabivuyemo, iyo Mana yemeye ko mba impfuvyi, yemeye ko ngorwa, ko amashuri ahagarara abandi bariko bariga, iyo Mana ntayo nemera. Arambwira ati nukuri Imana yagukunda, igufitiye umugambi, ivyo uriko uravuga n'ivy'idini. Nambwira ntoyaje. Hanyuma umunsi umwe twicaye ahantu Bibiliya ndasoma, muganda yisoma afise intumbero kugira ngo ndamusigure ko atamana ibaho. Ndiko ndasoma ntangura gutahura urukundo rw'Imana nawe kugumva mu buryo butandukanye, bizana cyane gutahura ingene nkwiye kugira n'imbabazi abari bambabaje, abari bangiriye nabi muri ico gihe nari cyo naca mu bihe bigoye. Ndemera guca bugufi, ndemera kubabarira,
hanyuma ndamubaza none nuko iki arantwara ahantu bariko barasangira umunsi wa gatandatu hajya kuri centre communautaire baratwigisha ijambo arambwira ngo niwihana ugahinduka ukizera Imana uzabwa uzomera neza. Byari bigoye gutahura kubera ko nari mbayeho n'ubuzima bugoye buruhije. Sinababwira muri yose ariyo kuva ico gihe ubuzima bwanje bwarahindutse. Bwo buzima butangiye guhinduka ntangura kwiyumvira ico nomarira abandi nanje naratatu rega ashobore kwishikanako. Ico gihe abana benshi mwibarabara b'imfuvyi kweri intambara ariko yaba hirya no hino y'igisagara bari abana benshi cyane. Ntabwo bavuze natorera bamwe bagwaye ntibatwara kwijabe ahantu hari clinique bavurirayo bakabavura ntagire ico ndabagaburira. Umunsi umwe ndaronka mu mafaranga ndafatisha ishambrete imwe mu bwiza ku gicumi nimero 2 ntwara abana ba mbere ndabaha indaro barararayo je nanje nkisavye indaro nagira homba buhoro buhoro nagenda gutora ibyo kurya byasigaye mu mahoteli ya Novotel n'ahandi nkabishira mu masashe nkazana kuri Place d'Independance tugasangira n'abana 150 amajana 2 buhoro Imana itakunyugura umuryango mura n'abagenzi umuntu umwe arabona ibyo niko nakora ngira ikigongwe akota inzu yiwe nziza muri Rohero ambwira ati inguze kuyibamo ndagenda abana bari bakiri kuri Palais des Arts hajya mubona kuri Palais des Arts niho twakoreye imyaka 8 ndagenda ndafata abana b'amatoyi muri abo ndabatwara baza kubana nanje muri iyo nzu nagize mariage ku munsi wa mariage mfise abana 30 tudasangiye ubwoko tudasangiye intara ntazi baje bava ariko kubw'urukundo numvise Imana asize mutima wanje kuva ntangiye kuyikurikira ndabakira ndabashira mu muryango hanyuma mu Imana ngira neza ndubaka ndabana gukora ibikorwa ntango zishira hamwe byitwa New Generation yigisha ugwaruka ibijyanye no kwiteza imbere mbona abana batanga gutera imbere dutangura kurota ibintu binini nta mwanya afite kwabwa ibyo twaciyemo byose ariko kumbura bakurikira amakuru mwarigeze kumva abana bavuye mwibabara mu Burundi bagiye gukina umupira baserukiye Burundi muri Brazil bakaba kabiri ku isi yose baragenda gusubira kwirukana muri Brazil nyene mwaka wa 2016 umudari wa mbere w'inzahabu warose umwana natoye mwibabara afise imyaka 4 ubu n'umugabo akuze dukorana ibikorwa atavyizigira afise atazi niyo yavuye atazi n'ingera abavyeyi bapfuye hanyuma abo wa mbere baravuza Burundi bwacu muri Brazil kubera uwo mwana mu nyuma turagenda mwaka wa 2018 turagenda mu Burusiya turagenda gukina baba gatatu ku isi yose Nyiricware mukuru w'igihugu arabakira abana bavuye mw'ibarabara baraja muri Palais arabakira ku munsi wo kwikukira itariki imwe kwezi kwa kwindwi niho banyambika ikidari umukuru w'igihugu aravuga ati uyu muntu twaravye yagiye arakora byose muri kahise dusanga yaritangiye igihugu banyambika umudari w'intwari ku kibuga ujya munsi mukuru wo kwikukira mu bico gihe turabandanya abana bagenda kukina muri Qatar baraza babaye gatatu ku isi yose ariko sivyo gusa tubana dukora kugira ngo dufashe gwaruka kwiteza imbere rero narabonye ingere biremereye kuba muri kino gihugu iyo umuntu adafite ibyizigiro vyeje ndabona ntivyogarukira ngaho ngiye gukurikirana sanga umuzi w'ibibazo twama turiko turasubiramo bidusubiza inyuma nibibazo bijanye n'ingene vy'indwara bitunganijwe ugiye kuraba muri kahise kuva Burundi bwikukira kuva kwa Gasore bamwica kuva umwami Ndize bamwica kuva umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bamwica imisi yose bamusanga igihe cyose agombe kuba demokrasi hamari abantu barondera ingene ibintu bidatera imbere ngo bishike kure ugasanga hamari abantu baza imisi yose hazi ibibazo ubwicanyi abantu bagafa bagahunga mwaka 60 mwaka 72 mwaka 93 88 kumva imisi yose amahisubiriza intambara abantu bapfa bazira ico batigize kuba mu bwoko bwose mu ntara zose rero navuga rero nti hako twobana gusa ndiko naba umuntu azimye umucanwa gusa wabugenda gutora abantu utavyaye ugerageza kubarera ko n'uyu munsi ndafise abarenga 100 namaniko ndarera kugira ngo baje mu mashuri abana igihambaye nuko dukura uwo muzi mubi utuma twama dusubira inyuma misi yose twisubiriza mu nzankano zitagira akamaro usanga ari igihambaye n'ingene amategeko y'igihugu atunganye rero kugira ngo amategeko y'igihugu atunganywe neza bisaba ko bari mu kibanza cyo gutunganya amategeko babara abantu babizigirwa abantu b'icitegererezo ciza abantu bagize ico bamaze muri kahise k'igihugu rero muri kino gihe turi mu minsi y'amatora ubu gutora nibwo buryo bwa mbere bwo muri demokrasi buha uburenganzira umwene gihugu wese kugira ngo ashobore gushikana ijambo ryiwe kure
Mugute mu gutora umuntu azi yizera amubwira ati wewe ndagutumye genda userukire. Igihe bazoye ko atora itegeko rijanye n'ingene batunganya amasoko, igihe bazoye ko atora itegeko rijanye n'ingene batunganya amashuri, igihe bazoye ko atora itegeko rijanye n'ingene abantu bahana uburushanyo mu bijanye n'ivyo mushahara, ni gute wewe ko ndakwizeye woserukira kugira ngo itegeko rizotorwa rizongirira akamaro. Rero jewe n'ukuri naje ngaha nafashe uburyo bwanje nabitse mu kazi kose ngene nakora. Abagenzi banje bose baranterera, bamwe bantiza imodoka, abandi bampa amafaranga kugira ngo nze kugira ngo muri igino gihe citora mu gihe cyo guhitamo kwawe uhitemwo umuntu uzi. Ubuti uyu muntu ndazi izina ryiwe, ndazi kahise kiwe, ndazi ibyo yakoze, ndamutumye anserukire kugira ngo mu gihe azobe ko arafata ingingo azobe ayitwaritse ubuzima bwanje. Rero jewe sinje kugwanya abari mu migambo, sindi mu bantu bagwanya ubutegetsi, sindi ni mu bari mu butegetsi, ico cyo kibanza mfise. Jewe ndi wigenga, ndi hagati na hagati, ndi umuhuza wabo bari mu ruhande rumwe canke urundi, ariko tuje kugira ngo wewe ni wanyizera ukantuma nk'uwizera nk'uwigenga pardon, uzobuzi kutumya umuntu ashobora kukuvugira yitwaritse ibibazo vyawe. Nimba waciye mu buzima bugoye ndabuciyemo ndabuzi, nimba uyu munsi ufungura rimwe ndabizi, ifungura rimwe ivyo kurya basigaje muri Universite y'u Burundi abanyeshuri bahejeje kurya arivyo njya ku mugoroba gusa, ndabizi ivyo arivyo. Ndabizi kurara ahantu hatugaye, ndabizi kuja ahantu ntafise umuntu n'umwe ariko aranyitaho, ivyo ndabizi. Kubw'ivyo uyu munsi naho nobangiza aho ngeze, ego uyu munsi ndagenda hirya no hino kw'isi, nta kwezi guhera ntafashe indege ndiko ndigisha urwaruka rwo muri Afrika, rw'Iburaya, rwo muri Amerika, ariko ntakinza kubigisha. Rero ndiko ndababwira Uburundi buri gihugu Imana yahezagiye, ariko ingorane ituma wewe nanje dushobora guca mu bihe bigoye n'ingene amategeko atugenga atunganywa. Rero singomba kubarambira, nagonje kugira ikintu. Urutoke rwawe rwo gutora itariki 5 kwa gatandatu ni ijambo rya utanze ryo kuvuga ngo ndahise n'umuntu kuko ndamuzi, uko ndamwizera kugira ngo aserukire. Kandi si mise n'umuntu agiye gusambura konona igihugu, n'umuntu muri kahise yagize ico yerekana yuko ashobora kumarira abarundi n'abarundikazi. Ndabizi arabari mu migambo ngaha, umugambi wawe uko bariko babivuga mu kanya ntuwuvamwo. Ubwo urashobora kuvuga uti jewe sinzobagize uwa mbere kuri liste y'umugambi nzotora, sindamuzi uwo muntu, sindanamwumva. Kubw'ivyo rero reka nitorere uwigenga, nzoguma ndi mu milita w'umugambi wanje, mugabo nzobazi yuko nahaye ijambo umuntu nzi ko ari mwizigirwa, ico azovuga kizogira akamaro. Ejo bundi mwarabonye Igitega, jewe cyo mukuru w'igihugu ariko arugurura isekeza ryo kwiyamamaza. Jewe baramusavye yuko ari je mvuga ijambo rya mbere Igitega serukiye abazokwitoza bose. Bwari ubwa mbere umuntu atari mu mugambwe bamuha ijambo, ariko vyabaye ikimenyetso ciza ko turiko turinjira muri demokrasi, aho ijwi ryawe rigira akamaro rigatuma ushobora kugira icyo uterereye muri kazoza ka kino gihugu. Rero ikintu ca mbere nyamukuru naje kubabwira nico, naje kubwira ngo umunsi w'amatora itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu, umunsi winjiye mu kazu k'itora, uzokubitiza mu gatima mpembero wibuka uti jewe ngomba gutora uwonzi. Izina ryiwe yitwa Nahimana Dieudonne, inimero yiwe nimero 27 kw'ikarata y'amatora mu ntara ya Bujumbura. Kandi ku gapapuro bampaye n'ibimuranga vyose hariko inimero za telefone, ninamukenera numvise hari ikibazo turahura naco mu kazi nzomutelefona. Ufise amafaranga menshi gusumvya uwo muntu muhagararanye, ashobora kuba gusumvya ko yafunguye 3 ku munsi, ariko nawe Imana ntiyakwihenzeko, Imana ntiyakwibagiye, Imana igufitiye umugambi mwiza. Kugihema, kugishefise umutima utera, kumwe mu myaka 10 iri imbere uzoza uhagaze ku modoka nkanje nguko, uri umuntu ukomeye, uri umuntu udasanzwe, uri umuntu nawe ushobora kugira ico umariye abandi. Hari umuntu w'inshuti yaraje arasanga mu buzima bugoye, ambwira mu Gifaransa, ambwira akajambo mu Gifaransa avuga ngo Dieudonne tu seras en vaurien. Mu Kirundi yaraje nze kuvuga ngo wewe ndakuravye amashuri yahagaze tugira huba wewe ntani ngo bitaho uzovamo, niko bavuga mu Kirundi. Ariko mu natacho navuyemo by'ukuri, mu natacho navuyemo
nawe naje gufitiye inkuru nziza. Ushobora kuba utarayifunguye, ushobora kuba ufungura rimwe, ushobora kuba atamuvyeyi ubwira, ushobora kuba ata diplome ufise, by'amashuri yarahagaze, ariko uyu munsi nigisha amakaminuza akomeye ku isi. Ndinjira hakomeye, ndongozi igihugu turicarana, ntibambaza amadiplome, bambaza icyo namaze mu buzima. Nababwiye ko ndamaze imyaka 3, ntamaze ukwezi, sinabesha ngaha imbere yayo, ntamaze ukwezi nafashe indege, imyaka 3. Naha kuwa kane w'indwi ihera ndari mu ndege, nigo ndiko nazunguruka kwigisha ku isi. Kubera ku munsi umwe narasuye kumenya ko Imana itanyihenze ko, naho nabaye imfuvyi, naho navukiye ahantu ruguru kure atagira ateteye imbere. Uyu munsi kubw'ubuntu bw'Imana ndi hano. Ngomba kubarira rero wewe wihebe uyu munsi, imbere yuko ndangiza iyi miyamamazo. Murazi je muzontora, naho muzontora ni imyaka 5 gusa, sinzi ko bizobandanya, ariko nagomba nakubwire ngo utore uyundi muntu umwe. Uwo naramutoye 95 niwe yahinduye ubuzima bwanje. Uwo naramutoye ndamwemera ko ari wa mbera umukiza, ubuzima bwanje burahinduka. Naho wari abantu babiri gusa kuri uyu mugoroba imbere ko ndangiza imiyamamazo. Uyu mwanya wo kwiyamamaza nabirangije, avuga nka kume navuga hari kuwa 6 mu gitondo. Ico gihe nagiye kuri centre communautaire kubera ko bambariye ko nza kuronga icayi n'umukati, kubera ko byarangora kuronga. Ndamubwira umuhungu nti reka ndagwerekeza ntaco. Ashitse ndinjira, umuntu ariko arigisha ari mukongomani, yigisha ibintu bine. Aravuga ngo igituma ngo icambere coco Imana iragukunda uko biri kose, yakoreye mu ishusho yayo, igifitiye umugambi mwiza. Igituma uhema utarinze kuza gucomeka muri prize ku mugoroba, umutima uratera imyaka yose umaze utarinze kuza kuriha ikori ryo kuriha amafaranga kubera umutima utera. Ugiye yakuremye agufitiye umugambi mwiza, kandi uzobaho kandi uzorani. Ndavuga nti cyane n'ubuzima ariko nacamo. Icya kabiri, arabango kugurukundo yagukunze, yatanze umwana wiwe araza gupfira ku musaraba, arafa kugira ngo niwizera ababazwe ariko yabaje ku bwawe ushobore kuronka ubuzima bushasha. Aravuga ati rero nibafata ingingo yo kumwakira ngo kubera umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ubuzima bwawe birahinduka. Namubwira nti oya, ivyo byasaba ingufu nyinshi, kombe bingeso n'ibindi byinshi. Aravuga ati oya, gihambaye gusa nukugiranira nawe isezerano. Acasomera umurongo muri Bibiliya mu Baroma igice c'umurongo w'icenda gushika ku 10 ngo nibizerese umutima wawe ukaturisha akanwa kawe ko Yesu Kristo Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa. Tambwira nti je nakuze ndi mu Kristo, ngo yasivyo ati sikubera ko papa na mama wawe ari Kristo cyangwa usengera mu muryango mw'idini ry'abakristo. Oya, ni isezerano giranira hamwe nawe. Iyo ngingo ndayifata, ubuzima bwanje burahinduka. Ibintu bijanye n'ivy'uburongozi ariko nababwira, ibi bijanye n'umuntu umwe gusa nje kubwira kugira ngo agire ivyizigiro by'ivyo yagize. Uyu munsi ushobora gufata ingingo, naciye mfata uwo munsi mu gitondo kuwa 6 muri centre communautaire, ubuzima bwawe bukabundi bushasha bugahinduka. Vyose biva ku ngingo. Kugira umukobwa yembere umuhungu ko bagize mariage, yahora ari umuseribateri agaca ahinduka umudamu, bagatahana bakabana mu nzu, niko umuntu asezerana Imana ko yemeye kuyikurikira, ko yihanye, maze ubuzima bwiwe bukaba bushasha. Ibi si ivy'amatora, ibi ni vyajenje kubwira umugenzi wanje ariko yanyumviriza ngaha gusa, sivyo? Ninde muri mwebwe avuga ati jewe uyu munsi ndagomba kugira n'isezerano n'Imana yuko yemera ko Kristo yapfuye ku bwanje, ndamuha ivyaha vyanje, nakira imbabazi ziwe, maze nzoshobore kuronka ubuzima budashira. Niba uri ngaho duzi ukuboko kwawe ndagufashe gusenga. Ureye gusamaza n'uri iruhande yawe, ugara amaso yawe, ntiwiyumvire ku buzima bwawe, ntihagire usubira kuvuga n'abasavye. Wewe wadugije ukuboko, subira hamwe nanje iri sengesho, usubiremwo aya majambo uvuga uti Mana yanje, uyu munsi ndatahuye ko unkunda kandi ko wandemye mu ishusho yawe. Ndamenye neza ntabikekeranye ko watanze umwana wawe Yesu Kristo agapfa ku bwanje. Ndizeye ko yazutse mu bapfuye kugira ngo abe ubuzima bushasha. Uyu munsi ndamwakiriye ngo ambere umwana n'umukiza w'ubuzima bwanje. Ndihanye ingeso mbi zanje zose, ndakiriye
imbabazi zawe. Kuva uyu munsi mbaye icaremwe gisha, ibya kera byose biraheze, byose bibaye bishaje. Urakoze kumbabariye, urakoze kungijije, ndabisenze ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kana gusengere nk'umukozi w'Imana, kana gusengere mu majambo makeya. Mana muremye w'ijuru n'isi, turi hano ko turakubasha, ego twaje mu vy'amatora ya kino gihugu, ariko mwami muri uyu mwanya ndagushimiye kuba yakaje gushingira intaye muvukanye. Iyi ngingo afashe nibe intabanduka mu buzima bwiwe, nkuko ubuzima bwanje bwahindutse nawe reka ubuzima bwiwe buhinduke, ntazosubire kumenya uko yari asanzwe, agira ivyizigiro vya kazoza, aguhanga amaso nk'Imana yamuremye mufitiye umugambi mwiza, aroranigwe muri vyose. Urakoze ko nzokumva intahe ko bivuye kuri uku gusenga kuri uyu mugoroba. Mwene data uyu muvukanyi yabaye undi muntu mushasha mu myaka 5-10 iri imbere, azoba ari umuntu akomeye akoreshwa nawe iby'ubuhizi nk'uko wabinkoreye. Urakoze kurumvise gusenga kwacu, ni mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo bisenze, amen. Imana irahezagire. Ibyo byari byo ku ruhande rwanje, ariko nashaka nabibutse cyari cyatuzanye icyo kiri ku rundi ruhande. Niba wumva umutima wawe wonyizera ko ushobora kuguserukira muri amashinga amateka tariki 5, sinzi ko baberetse ingene muzotora, barabereka neza ingene muzoshobora guhitamwo uwigenga na Imana Dieudonné. Uyu mwanya nabone ko ndabasengera, ushobora kutanimera n'Imana, ushobora ko uri mu yindi dini. Abagenzi banje bose mu madini atandukanye nta ngorane mfise, ibintu bivuganye n'abari bashatse gusa ko umuntu abafasha gusenga, ariko igihambaye turondere abarongozi baduserukira kandi dushobora kwizera. Imama mwashoboye kumviriza amajambo nababwiye mukumva twahuje, dukomere amashimana cyane, ndabashimira. Abigenga muri yo, abigenga muri yo,